kuko ujya mugwi kuko ujya mugwi mu gihugu cabo n'umugwi wa mbere umaze gutwara ibikombe vyinshi kwibi bikombe maze gutwara vyinshi ariko twe nanakiye turatwara mbwa turahuye no musi nabo nyene bavukamye hasi baravuga ati turashimye Imana kweri kurukino rugize n'ubwo tukabamika navyiboneye rero hariya abafana mwese intsinzi ni yacu Aigle Noir ahubwo je ndayikeje cyane yantangaje urukino yakinye ntavyo nari niteze ubwa mbere Ahly n'umugwi ukomeye ufise amateka kuva kera ufise kahise ariko baje ngahanya kuri stade wacu kabisa turatembereza antuka nabo nyene bagiye badutuza umube baravuga ati aba bantu barakina umupira ego Aigle Noir ubona kuri match rotweje tuzokwizera ego je ndabizeje ko tuzoshobora kugira ico dushitseko irevure biragoye ko hari iwabo ikibuga cyabo barakunze kugitsindira ko gose baba bafise n'abafana benshi ariko je ndizeye yuko tuzoshobora kubandanya tugashika mu mapuri banyitwa ngo manzizana nibantazira magambo Superboy from Kanyosha urukino rwa Aigle Noir rubonye gute man mu bisanzwe ibyo nazigasi ibyo mbonye bivanye na Ahly nka Aigle Noir usanga iri kirakina na za Muzinga za Vitaro hariya ikabiriko irahura na ekipe yari champion mu uyu mwaka mu bisanzwe ku rukino batweretse mbonye ari ibintu bikomeye cyane uvuga ko naho Aigle Noir itsinze kimwe ku busa ku bwawe ngo batsinze je ku bwanje biva n'ugwego inzi dufise ngaha muri higanwa ryacu nihiganwa ry'abarabu ni ibintu mu bisanzwe ntibingana ariko je kukuntu narinje nibaza nta ntsinzi naje ndondera no kuba dutsinzwe igitsindo kimwe gusa vraiment ndaryohewe cyane nitwa Chris ariko kuri YouTube bana bakurikirana nitwa 59 rero je urukino n'ukuri narubonye neza ahubwo turakomeye cyane mu Burundi turakomeye gose Aigle Noir je narinzi kwiza gukubitwa nka 8 umugori 8 mugabo ni gore badutwitwa kinyembona twitsinze iyo urumva batari kwitsinda twari umva kucaca tungana 0-0 urumva je Aigle Noir nubwo atamahirwe manini ndayihaye kubandanya mugabo iranyeretse urukino rwizireretse ko Ahly ko nawe nyene izi ifise mu championnat myinshi atacishoboye kurukeita jewe nitwa niyo nkuru Jean Paul naje mva mu Maramvya ariko jewe ndavye nk'uyu mupira ino munsi twakinye twebwe abafana ba Aigle Noir ahubwo nujya mugwi wo muri Egypt ari ujasu sinumve uko nari ndabazi nuko nabumvise kuva na kera nkiri na mutonyi nta mupira banazi Aigle Noir kuba yatsinze kimwe ku busa gusa ahubwo Aigle Noir je ku bwanje yaberetse kwibasumvye kandi yatsinze hageze n'igihe abakinyi babereka ngo fasigaye iminota 2 ngo rindira gardien waya ujya uko twari tuzi kujya sinzi kuza gutinya nka kujya ko yiri nukuvuga Ahly yati bakora turu dushobora Aigle Noir gutsinda ahubwo twebwe je ko ku bwanje nk'umufana tuzobatsindira iwabo tuzobishobora kubera iki uko twari turi kera kubusko turi none ufatira kuki ko Aigle Noir yakinye neza kandi yatsinze jewe ku bwanje umupira habamwe ibintu bitatu habamwe gutsinda no kunganya ariko kuba twatsinzwe twebwe ariko twaberetse yuko umupira twebwe tuwushoboye oya ni gwita
nitwatsinda tweke abana bacu Aigle Noir watsindirwa yikarifite muri kuri sasa igiye hanze yego uyu munsi niyagenda hanze gane yifite icyizere bizoshoboka nitwa Prosper mba mu Bwiza Prosper urukino warubonye gute je vraiment urukino mbonye ndagehewe cyane sinahenze yuko biza kugenda nkuko ndabibonye gusa ndashimye ahubwo ikintu mbonye ko n'indi migwi yo mu Burundi itosubira gutinya imigwi kuko nayo irakomeye igice cya mbere cya Aigle Noir n'igice cya kabiri ntehe yakinye neza Aigle Noir igice cya mbere abanze kumera nk'itinya ariko igice cya kabiri yakibona ko byose bishoboka yakinye umupira twese tutazika mwese bavuga ariko twatsinzwe oya twatsinzwe birashika gutsindwa nta mugu udatsindwa twatsinzwe mugabo twakinye mwakinye yego ubwo twishime ko Aigle Noir yakinye yego ntacyo turu byabaye ntawo bigana nubwo ariko sezererwa ariko imbere ni heza imbere ni heza yego Emi mva muri province Bujumbura commune Ntahangwa Jeremy wafanye ku buryo ndima yitabuka bo nafanye kubera Aigle Noir n'umugwi ukomeye cyane mu Burundi kandi no wa mbere kuko murabibona umupira wakinye urengeye ibindi byose wakinye neza kandi watsinze twakinye cyane neza ahubwo mita ya mbere twagize ubwoba niho rero yabaye bibaho kubera n'umugwi wa mbere umugwi wo muri Egypt n'umugwi wa mbere muri Afrika kandi utinyitse urumva byaba ngombwa ko tugira ubwoba mugabo muri mita ya kabiri twagerageje naka turerekana ko bwa bwoba bushobora guhera yego uyu munsi ko match heza ari kimwe ko bosa wowe utashuryohewe cyangwa urababaye bo jewe igituma mvuga ko nashe ndyohewe nuko ibari kudutsinda 2-0 nari kuvuga ko nashe mugabo umupira ni ikintu gihinduka higeje nitwagenda hariya muri Egypt turashobora kubatsinda 2-0 umupira uridunda yego yodundira muri Egypt yego birabaho yego Daddy Bessi dusenge nzokura marahiri muhira muri make journalist muri make twebwe kuva mu mateka y'u Burundi twebwe dutangura inkino kuva imipira y'u Burundi twatanguye kuiraba mu za 92 na 4 niyo yatanguye kuvuma mu Burundi tutangura kuja ku stade mu mademire nka twebwe niyo generation yacu mugabo ku bintu tubonye Aigle Noir ikiniye ngaha nari yatwe kuri Egypt twoyitsinda Itwa niyo disenga Evode nkabamba mu Ruziba bavuye mu Ruziba cyo kuraba Aigle Noir kiva muhira usanzwe ndi n'umufana wayo nkikiva muhira narinze yuko Aigle Noir iza kwitwa nk'ibitsindo 5 canke birenga ariko ku bintu nabonye Aigle Noir festation kwene yakinye neza nuravye urukino bakinye utashuryohewe cyangwa utashababaye ntashe ndyohewe cyane kubera igitsindo kimwe ntacyo naziga kuri Aigle Noir kwikubira match yo tour urafise umwizero yuko tutotsinda ndabyizera cyane gose urafise muzi ko umwarabu kuri match araba yibitse match rutugagaca duza nguvu ziyo zose kubera ndavye urukino rwabaye bwa kabiri rwa rukino ruteye gomwe kabiri rwa rukino ruteye mwese mwemaze ko Aigle Noir izotsinda hariya izotsinda gose twandi umwami Jean Marie nkaba mvuka mu ntara y'Ubuhumuza commune Muyinga mu gisagara ca Bujumbura nisumamwo muri commune Ntahangwa niho sanzwe muri aka kanya kiva muhira ego Aigle Noir hura na Ahly ego waje uvuga gute je Aigle Noir na Ahly nkiva muhira naje nizera yuko Aigle Noir ikina umupira wo hasi kandi ibyo naje nizera babikoze Ahly tuzi ko ari equipe ikomeye navuga ko bigenda kose dufise n'umugardier muto ku mugardier wa Ahly asamira equipe y'igihugu uburebure uko bangana ni mutonyi cyane n'amateka ariko nkavuga bati banganije na Benfica amagorane kurane banganya na Inter Miami Lionel Messi kimwe kuri kimwe navuga ati equipe ntiyoroshe ariko mu kibuga uburyo nabona Aigle Noir na gabariza abakinyi navuze ati aba bahungu amashi barayakwiye ego ariko deuxième mita baje ubwoba bwaheze barashira baro hasi 15 minutes za Ahly natwe tugatembereza ibaro ku bintu mbonye on goal birashika na Messi aritsinda Cristiano aritsinda nta muntu atokwitsinda nta mupira bigeze batera mu igori ngo umugardier wacu ahangayike ku masave ateye ubwoba icerekana yuko hari iwabo twoshobora kubakuramo none n'igiki Aigle Noir umugabo muhamashima uburyo icyo Aigle Noir yokosora Aigle Noir n'umumenyereza wayo Jimmy ndetse n'umubosi wayo Reverien Ndikuriyo
nuko bo bari bamwicizere bakabwira umukinyi bitwa Kebeco yitungiye jewe namwise Minos Kerkez wa Liverpool kuko akubita amamonte ku rwego rukomeye iyaza ego yari yavunitse turabizi iyaza kumushira mu kare ibintu byari kugenda neza ubu rero nibagende babwira abakinyi babicara inyuma babaha kanoti gakwiye kuko motivation kuko ndabona twoyikuramwo bakoma amashabano babone ko Ike nkabamvuka muri Kirekura kwibarabara rya 13 zone Kirekura ni hehe aho kuri 13 Kirekuranye ku Muzinda uje kuraba match wari witeze iki cha ku bintu mbonye Aigle Noir kinye nivyo nari niteze ibibaye sinanze ko biza kuba abakinyi bikomera amashi yego vraiment bakinye kuba turi igitego kimwe ku busa je ntavyo naziga ko tushobora kujya nk'ibitego indwi yego nawe ntibize kuri equipe ya Al Hilal ivyo bayivuga ko nivyo numvise equipe ifite champion 12 ikaciza gaha iwacu ikacisinda kimwe ku busa nibaza ko yitsinze kuri twebwe yego vraiment none match retour yego nivyo turanganije babwiye turengane no gutsinda ne match retour yego no izotsindira mu Ikayiro bibiri kubusa yego birashobora ibaraduna yego urabona ko hari umupira twateye uzirwa n'umukinyi yego yaswe gufa twizere kwitsinze nigiki wobwira abakinyi ba Aigle Noir kuvyo ubabonye kuvyo nabonye staff nikomeze ibahereze motivation ibahereze courage kwiye Al Hilal turashobora kuyikuramwo atangurane ziciye mu nimwe arahi ibitego biri kubuza mwese muravyemera je nitwarayishimiye Eric abanaje mva mu Buyenzi Eric waduziva mu Buyenzi uziko Aigle Noir itagutsinda tutabishanye mbo icambere novuga yuko twaje kurona no match icambere Al Hilal ni mugukomeye muri Afrika twoyifata nkuko ni nka Real Madrid yo ku mugani w'Uburayi rero je sinavuye mu yanza kuvuga yuko Aigle Noir je gusubira gucinda Al Hilal cyo ni ikintu je nabonye kigoye kubera yuko Al Hilal uburyo isanzwe ikina arahi nivo sizimwe ico tuzi umwarabu iyo yasohotse hari ukuntu yereze ruva mu gukina haragiye twese twabonye umupira turazi umukino w'abarabu irereze ruva umwarabu iyo yasohotse tubwizanye ukuri twabonye n'urukino harigiye twese twaciye twiha amahirwe ngo Aigle Noir ngo niyabasha gutegura urukino na motivation ngo hari Ikayiro ngizoshobora kugira gute gutsinda ibitego bingahe je nagumye nshimangira ku kintu kirekeye yuko umwarabu iyo yasohotse ari reserve mu gukina ibitubonye no munsi ibitubonye no munsi nibyo tuzoba bitandukanye uburyo match retour ati reserve Aigle Noir ko bamwe bavuga ati Aigle Noir irashobora gukuramo wero afise umwizira ko ushobora kubakuramo Just nova ko Intwari ishobora gukuramwo Al Hilal hariya ivyo ashobora gutsindwa ikire kintu muzi ndira gato icyo kintu muzi narinzi yuko Aigle Noir je gushobora gutsindwa nk'ibitego nka bine mugasi byo mbonye gusa je kintu najomeshimangira nuko Al Hilal yireservye rindira rero tuzora match retour nguko yireservye nari Aigle Noir ko shakwa na musi yireservye kugira ngo batsindire no haya tuzobona match tandukanye sindi ngaha je ndi ngaha ndayishimiye Eric mu Buyenzi haya tuzobona umupira utandukanye bike bizoba ari bine gusa ndi wajuvuga ko bajya bine bajya kimwe bajya kimwe mugana hasize makano yuko umwara bibisi sindi ngaha muzominyuza ku mazina yanje nitwa Ndize Steven abankora mu Buyenzi Eric yaje kuvuga mu Buyenzi nyati no munsi Ahly yibitse wo mukino wabonye yibitse cyuko nabonye umukino naje ngaha kuri stade ntiteze ko Aigle Noir itsinda ariko nje kura umupira muguko narenzi abakinyo muri Misiri ko narenzi uko baza gukina narenzi ko baje gutsinda ibitego byinshi Aigle Noir ariko sivyo mbonye kuko muri première mita kiya gitsindo ndiyo kinjiye mugabo habaye makarere turitsinda aho tutaza kwitsinda yari kuba 0 ariko witsinda yasugereye sawa ndavyemera rero Aigle Noir urabona yuko muri deuxième mita yagerageje gukina umupira mwiza iratera n'umupira umupira urakora ufatwa na poto yo hejuru mu bisanzwe ni hamwe nyene igore yinjira ishaka kuko ujya mwanya ho sanka imaruka gato
twaserebura twaciye duhaguruka ubugira kabiri n'ubundi bateye ibaro igarurwa n'umukinyi wa Egypt rero ajya yose n'amahigwe natwe tubitse nk'abandi turashaka kugera hariya muri Egypt tukagenda twifitiye ikizere twugiye gukina umupira kugira ngo dutsinde uyu munsi none utashemetse gutwaye jewe uyu munsi ntashinezerewe kuko igori imwe nta birenze bashaka gutsindira ari birashoboka yego ndavyize cyane urazi impano navyizeye ni ukuvuga nuno munsi ni hamwe nyene nikinda gisubiyemo ni hamwe nyene igori yinjira ishaka nuno munsi ubwana nserebuye kuri kimwe ku kindi watabijya pota kigiye kugaruka yego no gutsindwa navyo nyene mutashe ntaco jewe no munsi ntajenezerewe nkuko nsinze duhuye na hari reka rero turindire match retour ariko mu kurindira match retour urizeza abafana n'abakunzi ba Kiza Sport ati Aigle Noir tuyihambe ntibirahera mu bisanzwe je nk'umufana ho nafise nk'uburyo no baherekeje muri Egypt ntavyirabira amaso mu yandi live nkuko ndimo ndabibona kuko no munsi bagiye banezereje umutima w'abafana ibyo twaje twiteze sivyo tubonye aha ubaza abafana bose ari ngaha bokwemeza yuko Aigle Noir yari ije gutsindwa mu gigori imwe ntihajya ntiyatsinda ntabitari ncanye twekaba kuko ujya mugwi kuko ujya mugwi mu gihugu cabo n'umugwi wa mbere umaze gutwara ibikombe vyinshi kwibi bikombe maze gutwara byinshi ariko twe nta turatwara mbwa turahuye no munsi nabo nyene bavukamye hasi baravuga ati turashimye Imana kweri kurukino ruhize n'ubwo tukabanika nabyiboneye rero hariya abafana mwese intsinzi ni yacu Icyambere kwanza nagomba mfasha kanya nshimira abantu bose baje gushigikira umugwi wa Aigle Noir hama ndababwire yuko ngira mwiboneye twakinye na equipe ya mbere muri Afrika mugabo mu kibuga ingene vyagenze mwese mwabibonye yuko Aigle Noir itamaramaye canke itabaye no kuvuga canke itabaye minimize no kuvuga uko wavuye muhira ufise sentiment imeze gute ko arabona abaje bavuga bati navuye muhira avuga ati Aigle Noir yatsinzwe byinshi tuntangaye n'ukuntu yatsinzwe kimwe ku busa jewe kwanza guhereje mu ijoro kubera Elshanawi turatuganira rimwe na rimwe kuri Instagram ndamukunda kubera nanje ndumugavye twarahuye je ndiko ndavugana nawe kuri hoteli ndamubwira ati bajya bapeti bazobatsinda ambwira ngo babatsinze ibitsindo bike badutsinze bazodutsinda bitatu je namubwira apana nanje mudadutsinze ivyo bitatu nzoza kubikwishuza urumva je naje kwanza mfite confiance ko abapeti barazi ico bariko bararondera kandi bari bafise ubushobozi bwo gutsinda hari naho abantu batavyemera noneho urukino rwavyerekanye ntibatsinzwe nko kuvuga ngo barushijwe cyane ahubwo bakinye neza ku mugwi wa mbere muri Afrika uravye na Aigle Noir yiwacu makambi yo twavuye gushika no munsi kairo mu Misiri tugatetemesha antuka saruti kwa mzee saruti ku bafans bote ba Aigle Noir twizere iki muri retour muri retour equipe mani dushobora natwe kwitsindira kimwe wabo gutsinda muri Egypt none badutsindiye Bujumbura natwe tuzobatsindira kimwe wabo ega byose birashoboka ni football thank you ama niko na boss wangu Bokande. When did you come here? I'm here in Burundi since 1.5 years. And for my good luck that my favorite team, Ahly, came here to play this game. This was a great opportunity for me to attend this kind of match because it was really interesting and I was waiting for this moment. And alhamdulillah, it happened. Thank you. How did you see the game? I see the game into two stages. The first one was the first half. Ahly was pushing so hard to achieve the first goal because I know Ahly and how they think. Win is the only target. We cannot wait to do anything else. Win is win. So this was the first half till we achieved the goal. Then for the second half, it was like a normal play. Normal play just to keep the good thing, the good result, to make it safe till we get this match with the 3 points. This was the target. Are you satisfied with the performance of Ahly? For this type of match outside with this different atmosphere rather than what we have in Egypt, yes, I'm satisfied because the most important is achieving the win. And this what already happened.
How did you see our fans, the Buildup fans? So gentle and they are they have hospitality and they are really kind and they love other people. They are really fantastic. Many of Burundians, the fans we were chatting or having with them, they say that they believe Aigle Noir can win there in Egypt. Yes, What can you say? Is it possible? Yes, this is their right to have their goal and their aim. But at the end, Ahly demonstrate his word at the end by winning the game. That's what can I say. They have the right to dream. To dream. But at the end, we have the fact. Yes. Can you give the score of the next game? I believe the score in Egypt will not be less than 2-0. 2-0. At least. Maybe more 3-4, but at least 2-0. Je réponds au nom de Saïd Mahfouz. Je vis au quartier asiatique. T'es burundais ou bien? Mélangé, origine yéménite, burundais yéménite. Ah ok. Pourquoi tu as choisi d'être fan d'Ahly? C'est la plus grande équipe de l'Afrique. Déjà, ils ont remporté beaucoup de compétitions, de trophées. Tu étais fan d'Ahly avant ou bien tu es devenu pour son match? Je suis un fan parce que déjà, nos professeurs, d'abord quartier asiatique, ce sont des Égyptiens. Donc j'ai dû seulement aimer l'équipe en regardant les joueurs. Je connais beaucoup de joueurs comme Zizou, Yassine Ibrahim. Comment tu as vu la performance des deux équipes, surtout pour Aigle Noir, parce que tu es burundais quand même? Non, ouais, j'aime. Je dois parler pour nos frères burundais vu que je suis né ici. Oui. En tout cas, ils ont bien joué. Pas trop, mais ils se sont bien défendus quand même. Ouais, ils ont bien défendu et tout. Mais le niveau de l'équipe de l'Ahly est un peu élevé, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme ça le football, les choses changent. Tu peux être bien aujourd'hui, demain comme ça, mais courage aux Aigle Noirs. Alors, tu es convaincu que la performance d'Ahly n'était pas bonne quand même? C'était pas satisfaisante? Je ne m'y attendais pas. En tout cas, je pensais que ça allait être mieux que ça, mais en tout cas, ils ont bien défendu les joueurs de l'Aigle Noir et je leur félicite pour la suite. À quoi s'attendre au match retour quand même? Là-bas en Égypte? Oui. Je suis sûr là-bas, ils vont une pluie d'obis. Là-bas, ils vont les écraser vu que c'est dans leur terrain. Ton pronostic pour le match retour? Comme un 4-0. 4-0? C'est beaucoup quand même. Aujourd'hui, tu étais convaincu avec un 5-0, mais au final, 1-0? Là-bas, ils vont être mieux avec les fans et tout. Je pense qu'ils vont faire encore plus mieux que ça. Ah, je te remercie quand même. Merci beaucoup. C'est sur Akeza Sport. Tu connais? Oui, oui. Inyuma y'urukino rwa Ahly yaje gutsinda Aigle Noir igitsindo kimwe ku busa. Abafana twavuga nyuma y'urukino bo baravuga ati Aigle Noir ntashe ndyohewe kuko yabaye bisikiye ngaha baravuga ati kare equipe uravye umugwi bakinye ukomeye muri Afrika gutsinda kimwe ku busa no kuvyo bakinye cyo tumce ca kabiri ngo baryohewe ariko bakavuga bati match retour Aigle Noir ashobora gukora ibitangaza. Uravyemera ko zishobora gukora ibitangaza? Reka turindire match retour mugabo mushimire n'abafana mu kwandika muri commentaire yuko mubashigikiye murakoze.